Yesaya 63 umurongo w'icumi haravuga ngo ariko baragarariza bababaza mpwemu yera wiwe bituma ahinduka umwansi wabo ubwiwe arwana nabo. Kubera abisirayeli bari bahindutse abagarariji, abavugishwa baravuga bigaca inyuma y'amatwi, ahubwo bagapinga abavugishwa, ahubwo bagatangura kuboha abavugishwa babashira mu munyororo, ntibavyakira ibyo bavugishwa n'Imana, kandi ibyo bavugishwa n'Imana bavugishijwe bikaruhira kubashikako, bahinduka abagarariji bituma ahinduka umwansi wabo ubwiwe arwana nabo. Nasanze bikomeye uko tubandanya kubabaza mpwemu yera aratinda agahinduka umwansi wawe. Cyumbwira mpwemu yera ahindutse umwansi wawe, automatic mubaye umwansi w'Imana. Si uw'Imana gusa, ubaye n'umwansi wa Yesu Kristo, kandi agaca atangura kukugwanya. Icyo ukoze akugwanya. Mu yandi majambo impanuro yanje ivuga ngo wiyubare ureke gukora ibikorwa bibabaza mpwemu yera. Ikintu kibabaza mpwemu yera nyamukuru ni icyaha. Ngo ivyo warabikora ngahora ngukwibaza ngo muhanye nawe ngo hazogera igenda bigaragaza imbere y'amaso y'abantu. Nukuri hari igihe dukora ivyaha tuzi ukuri. Nta muntu atazi ko gusambana ari icyaha. Ubu ho cyabaye icyaha. Abakuze barasambana, abajene bagasambana, abana bato mu ya gatandatu bagasambana. Ubu tugeze ku cyago abavyeyi basambanya abana babo, tugeze ku cyago gishiki na gisaza basambana, kandi nta numwe atazi ko ari bibi. Kwica nta utazi ko ari bibi, kwiba nta utazi ko ari bibi. Nukuri nta muntu aje gusambana akajwi katagenda karadoda, cyane cyane yaramenye ukuri kaguma kadodora kakavuga ati yamaruragiye yamaruragiye yamaruragiye. Nta numwe atazi ko kwiba ari bibi, ariko ugasanga yo ibigega vya leta abantu bavyogeje. Burya urazi umuntu yoza ikigega ca leta abayisha abanyagihugu benshi bazobona ibara. Abubakisha amazu amafaranga bivye, amafaranga wanyuruje ikiraro ejo kigakoroka. Ibaze nk'abantu bakora ikiraro kigakoroka banyuruje amahera. Imana icitangura kumugwanya, iramugwanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi nitubimenye. Hari na igihe nawe nyene atabimenya yuko ari karagwanywa n'Imana, mugabo Imana iri ku kivi iri kirakora, kuko iyo ugumye uko mantaza umutima iratinda igahinduka umwasi wawe.